isi yacu irazimiye kubw'amaso y'abantahumye mbese mugenzi birakwiriye ko masika bakunzi b'ibiganiro byacu turabaramukije amahoro y'Imana abane namwe turabakengurukiye kuri kano kanya mama muri ko murafata kugira ngo mukurikirane ibiganiro byacu haba kuri YouTube haba kuri Facebook cyangwa se no ku magroupe tuduhuriye ko kuri WhatsApp. Imana ibahe umugisha. Kuri uyu munsi uwo muri kumwe ni Mugisha Vanessa, tukaba twagira turabire hamwe icarico kuba umukristo mu buzima bwa misi yose. Abantu bakunze kuvuga ngo turabakristo kubajije ngo umukristo, donc umuntu agenda aravyihaya ugasanga byamaze kuba ururirimbo ubunye abantu bose n'abakristo, haba bakora ivyaha haba abiyengenga haba batanabikora bose bavuga ngo n'abakristo. Ariko tugiye kurabira hamwe icarico umukristo. Umukristo rero ni umuntu agaragaza imico y'Imana muri we. Umukristo ni umuntu agenda nkuko Yesu yagiye, kuko abatanguye kwitujya zina so bavyize ntavuze ngo twe turabakristo oya, ahubwo abantu barabitegereza babona ingene bitwara, babona ingene bavuga, babona ingene bagenda, hanyume abo bantu muri societe bari barimwo babita yuko arabakristo kuko babonyemo ishusho y'Imana, babonyemo ishusho ya Yesu, babita ko arabakristo. None rero nshuti mukundwa, ukaba uzi neza yuko uri umukristo, raba neza wisuzume nanje nisuzume turabe yuko vy'ukuri dugenda nkuko Yesu Kristo yagenze. Ubundi muri no si turimo abantu ntibemezwa n'amajambo tuvuga, ntibemezwa n'ivyo nuko tuvuga, haba diplomasi dukoresha, haba ukumenya ibitandukanye, ahubwo bemezwa n'ivyo dukora. Nico gituma nimbura umukristo umenye ngo ugenda gute, umeze gute, ibikorwa vyawe bimeze gute. Dusomye muri Matayo 5:13 haravuga ngo muri umunyu w'isi, ariko umunyu iyo ushize uburyohe uba ukiryoshwa n'iki? Ntaco uba ukimaze atari ugutabwa hanze ugakandagirwa n'abantu. Ngo turi umunyu w'isi. Kugira ngo wishire mu gishingo c'abakristo, raba yuko uri umunyu w'isi, umurikiye isi, yuko ivyo ukora haba aho ukorera, haba mu muryango ubayemo, haba aho wirigwa, buri hamwe hose uburi urabehaye nyuma yuko uri umunyu w'isi, yuko ivyamwa wama yuko hariho umumaro bimariye bagenzi bawe, yuko ivyo ugenderamwo yuko hari ico bimariye, kuko kuba umunyu kumurikira abandi, kumurikira amahanga, niko kuba umukristo, ukamurika imico ya Kristo. Nivyo bari vyiza gusumba kwiyita ngo uri umukristo. Ubikoresheje ibikorwa niho biza ari ibintu vyiza kandi bigira umumaro. Tugiye turabire hamwe rero ingene umuntu ashobora kuba umukristo, haba mu muryango arimo, haba ku kazi, haba mu byo yirigwamwo. Apana kuba umukristo gusa ujya munsi ubugiye guterana, ujya munsi uburi mu ngoro y'Imana oya, kuko hajya nta muntu abona ivyaha vyawe, hajya uza wambaye neza, ubuje nyene wumva yuko nawe uje kumva ijambo ry'Imana, ntawe ugutsitaza, ntawe umushwane, ntavyo muhuriramo. Umenye ngo kugira ngo ube umukristo nuko wemera ukageragezwa, ariko ntiwerekane, ariko mu kugeragezwa kawe ukerekana yuko vy'ukuri ufise imico nk'iya Yesu. Kuko Yesu Kristo yaremeye baramugerageza, kandi yari umwana w'Imana, yaremeye baramufata nabi, yaremeye baramwita umuntu adashoboye, yari umuntu atize, yari umuntu atagize, ariko ivyo yaradi nivyo yarashoboye gukora, ntiyigeze avyiratira, yaremeye aca bugufi. Wemera kugeragezwa rero umukristo, ntushaka kwerekana icuri, sivyo? Aho uburi ukaba umugwa neza, ukaba ukunda gufasha abandi, donc abantu baba bakuzengurutse, donc entourage yawe aho abo nibo bagakagushingira akavuga ati uriya muntu vy'ukuri ni umukristo, kubera ingene uba wabifasheko. Umuntu aragwara akaba ari wo mutwara kwa muganga, umuntu agira ivyaho kanaka akumva yuko ari wo wagize yo kwitura ku kazi,
uwagize ikibazo muhira akabavuga ati reka mpamagare naka turabe yuko yo baranda mpasa gato muri service yanje kubera ikibara kwizeye hari kumwene wigaragaje ko utandukanye n'abandi igaragaza rero kuri umukristo uvyerekanishe ibikorwa kuko kubivugisha amajambo gusa ntaco bagizene ntaco biba bimaze dusanye muri Petero wa 2:9 haravuga ngo ariko mweho ngo muri ubwoko ngo bwatoranijwe niba uri umukristo hanyuma menya yuko uri ubwoko bwatoranijwe menya yuko hariho ibitegerezo kugenderamo Imana yaragutoranyije kugira ngo amategeko yayo uyagendere kugira ngo amategeko yayo yeklate ku bandi menye yuko hariho inshingano wahawe ntuvyirate gusa ahubwo menya ngo jewe nimba n'ubukone bwateranye ntandukanye gute n'abandi nambara gute mvuga gute iyo habaye ikintu iyo habaye ikibazo ico kibazo nakije hagute umenye neza yuko hari itandukanizo ry'iwawe uri umukristo uko uvyitwa canke n'abandi bantu umenye yuko ahantu hose utegerezwa kugaragaza iki ubukristo bwawe nkuko mubimenyereye twama turiko turacishaho ibiganiro bitandukanye kugira ngo dushobore kwigana amajambo y'Imana ariko kandi mwamwe muradukurikirana turabashimiye kuri uyu munsi twagira duse nk'abageraje anye ariko tuvuga yuko tuhereza ku ijambo rya nyuma rivuga mu migani 19:19 ngo ineza y'umuntu niyo imuha gukundwa niyo wakora ineza abantu bazogukunda niyo waba uri umuntu wikokure ikibi by'ukuri abantu ntibagere kwita yuko uri umukristo haranira yuko abantu bakubona ku bukristo apana yo kubwibona ko wenyene mu izina rya Yesu isi yacu irazimiye kubw'amaso y'abantahumye mbese mugenzi birakwiriye ko